Amakuru yacu tuyahere mu Bwongereza. Umwamikazi Elisabeth wa kabiri yarayatanze ku myaka 96 y'amavuko. Yariwe mu ngoro ye y'ikiruhuko iri muri Ekose. Niwe muyobozi wari umaze igihe kirekire ku bwami kandi uyu mwaka yizihije imyaka 70 yari ku ngoma. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza, Henry Ridwell, arasubiza amaso inyuma ku buzima bw'umwamikazi, umwe mu bakuru b'ibihugu bubashywe ku isi. Iyi nkuru murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Eroge Wirikaneza. Umwamikazi Elisabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiriho uyu munsi bamenye. Azwi nk'icitegererezo c'igihugu ibihugu biri mu mugambi bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza. Yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'Abongereza imbere y'uko anamenya y'uko azohava umwamikazi. Mu mwaka w'1947 yahimbaza imyaka 21 y'amavuko yatanze ikiganiro kumbonesha kure avuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze y'umugabane wa Buraya mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi canke burebure bunitangira inda yacu y'ingoma ihambaye twese dukomokako. Uwo mwaka nyene yabiranye n'umushikirangoma Philippe yavukiye mu gihugu c'Ubugiriki. Ku myaka 25 Elisabeth ngoma inyuma y'urupfu rwa Samuvyara George wa gatandatu yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70. Umwanya yagabishije ku kaga ko gutakanuka ivyiyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho twivumbura rya none. Ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014. Ni ibintu bikatagezeho. Yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi. Umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'ivy'ibwami Richard Fitzwilliams. Nk'umukuru wa Commonwealth, umwamikazi hari ivyabazwa vya kera. Ni nk'akahise kagoye kwiyemeza kuko wiyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoroni. Ku vyerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe ku muryango. Umwamikazi Elisabeth yaserukiye Ubwongereza mu bucuti n'abo bose bari bafise indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge, ubungane na demokarasi mu buntu, ahangana n'abatabikoze. Umwamikazi ntiyarabuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite. Bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none, isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'Umwongereza rihitagisi. Urupfu rw'umuganwakazi w'icamamare Diana kabaye akaryo ku bamurwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yanka kugira ico akoze. Aho yagira ico abwiye igihugu hari mu kuri kwinshi. What I say to you now as your queen and as a grandmother. Ibyo ndababwiye ubu nk'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha. Icambere nshaka kubaha Diana ubwanje. Yari ingabire idasanzwe nka kiremwa muntu. Umubano umwuzukuru wiwe umushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cane. Igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinyi w'ireresi w'umunyamerikakazi Michael, Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango boneka nk'ujana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima. Ariko hari ibihe bibi biwurindiriye. Umuhungu we wa kabiri umushikirangoma Philippe yakozwe ko amatohoza ku migenderanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana. Harry na Meghan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ivyagiriji vy'amacakubiri yafatiye ku rukoba. Urupfu rw'umushikirangoma Philippe umugabo wa Elisabeth mu 2021 rwasize igicapo gihoraho. Umwamikazi yifashishije igandaro mu gihe ikiza c'umugera wa virusi ya corona cariko kirandagata mu ihanga ryiwe. Mu kwa cenda yemeje umushikanganje wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe igikorwa ca nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro. Umwamikazi Elisabeth ni gihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura vyo ku isi, ikiraro hagati ya kahise k'ubukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'ico gihugu nk'umufatanyabikorwa mu isi itandukanye cane rwose niyo yavukiyemwo. Agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya. In our lives, Mr. President, we have seen the worst. Mu buzima bwacu nyakubahwa perezida twarabonye amahano, ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu. Twariboneye ko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza, ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cane kugira ngo tugumye inyungu z'inyuma y'intambara y'isi. Mu migenzo ya cami mu Bwongereza yo Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe Charles yitegurira kwima ingoma. Ubwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiri vy'abantu, imico n'ubutunzi.
mu isi yahindutse nk'ikigwati iri mu vyumvira indiri akazi kabo ko kwerekana igicapo c'ubudahangarwa si yororo. Eroje urakoze. radiyo ijwi ry'Amerika, amakuru yacu arakomeje. ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryabwiye urukiko rukuru ko gahunda y'Ubwongereza yo kohereza bamwe mu basaba ubuhungiro mu Rwanda iciye ukubiri n'inshingano remezo icyo gihugu cyiyemeje ku byerekeye impunzi. Inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Temistokere Mutijima. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo iri shami rya ONU ryita ku mpunzi ryabwiye urukiko ko u Rwanda rubuze byinshi mu by'ibanze nkenerwa muri sisiteme yarwo yo kwakira impunzi. Umunyamategeko uhagarariye HCR Madamu Laura Dubinsky yagize ati hari ibyuho bikomeye muri politiki yo gutanga ubuhunzi mu Rwanda. Yongeraho ko nta cyizere cy'uko hari icyahinduka mu gihe ibyo byuho leta y'u Rwanda itanemera ko bihari ahubwo ikabihakana. Mu nyandiko yagejeje ku rukiko nyuma, uyu munyamategeko yisi politiki y'Ubwongereza yo kohereza abasaba ubuhunzi mu Rwanda uburyo bw'ubwumvikane bwo kwikuraho umutwaro buzateza ibyago bikomeye byo kwirukanwa, aho abantu birukanwa cyangwa bagasubizwa mu gihugu aho ubuzima bwabo n'umutekano bishobora kujya mu kaga. Yongeraho ko ibyo binyuranyije n'amahame abuza gutoteza impunzi zizizwa ko zinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyo nyandiko ayisoza agira ati HCR iricuza cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire ya kimwe mu bihugu byashyizeho amasezerano arengera impunzi, kandi ko ari iby'ingenzi kuburira ko amasezerano Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda anyuranyije n'amahame shingiro bwiyemeje akubiye mu masezerano arengera impunzi. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ariko ibyatangajwe na HCR ko rufite ibyuho mu itangwa ry'ubuhunzi irabihakana. Umuvugizi wayo Madamu Yoranda Makoro abinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko HCR ari umufatanyabikorwa w'ingenzi w'u Rwanda wakoranye narwo kugeza no mu cyumweru gishize mu kugeza mu Rwanda itsinda rya 11 ry'abimukira bavanwa muri Libya. Ubu abagera ku 1000 bakaba bamaze kwakirwa mu Rwanda. Uyu muvugizi wa leta y'u Rwanda akongeraho ko HCR ubwayo yashimye politiki y'u Rwanda yo gufungurira amarembo impunzi iyifata nk'intangarugero, aho rumaze kwakira impunzi zigera ku 130 kuva mu myaka 20 ishize. Ati barabizi ko ubushake bwacu ntashidikanywaho bwo gutanga umutekano ku bababaye tubukomora mu mateka yacu ubwacu. Ku bijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza kandi, Madamu Makoro avuga ko leta y'u Rwanda yahuye n'abahagarariye HCR mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ngo bayaganireho, ariko ibibazo byose byazamuwe mu rukiko ntabyira ishami rya ONU ryita ku mpunzi ryigeze rigaragaza. Abacamanza mbere bari bumvise ko HCR ikorera mu Rwanda kuva mu kwa gatanu k'1993, aho kugeza mu kwa gatandatu k'uyu mwaka iri shami rya ONU ryita ku mpunzi rihafite abakozi barenga 300. Icyakora mu nyandiko ye Madamu Dubinsky yavuze ko n'abategetsi ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza ubwabo biyemereye imbere muri minisiteri ko babuze andi makuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'uko ibintu byifashe mu Rwanda. Umunyamategeko wa HCR kandi yavuze ko bamwe mu basaba ubuhunzi bavuga ko birukanwa n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe abinjira n'abasohoka mu buryo budakwiye rutanabanje kwita neza kuri dosiye zabo, ahubwo bigakorwa mu buryo buhishe. Ati kuba sisiteme y'itangwa ry'ubuhunzi rimwe na rimwe ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda, ibyo birongera ibyago by'ifatwa ry'ibyemezo bihutiyeho. Ku ruhande rwabo abanyamategeko ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza babwiye urukiko ko amasezerano icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda yizeza ko buri wese uzoherezwa mu Rwanda azabona ubuhunzi binyuze mu buryo buboneye. Naho umuvugizi wa leta y'u Rwanda we yahakanye ibivugwa na HCR ko haba hari abasaba ubuhunzi birukanywe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Kuri Twitter Madamu Yoranda Makoro yagize ati HCR irabizi ko mu Rwanda ivangura ribujijwe mu itegeko nshinga ryacu, kandi barabizi ko tunatanga inzira igana ku kubona ibyangombwa byemewe byo gutura cyangwa ubwenegihugu kabone n'iyo usaba ubuhunzi ubusabe bwe bwaba bwanzwe. Buri wese ahawe ikaze mu Rwanda. Abasaba ubuhungiro benshi hamwe n'impuzamasendika y'abakozi bo mu nzego za leta y'Ubwongereza Public and Commercial Services Union ndetse n'imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi ya Care for Care na Detention Action barimo gutambamira mu buryo bw'amategeko iyi politiki yatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'uyu gihe Priti Patel. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Madamu Patel yavuze ko aya masezerano y'isa ya mbere ku rwego rw'isi agezweho hagati y'igihugu cye n'u Rwanda yakozwe mu rwego rwo kuzibira bimukira binjira bakoresha umuhora wa La Manche nk'inzira y'ubusami binjiza mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta y'Ubwongereza ifata amasezerano yayo n'u Rwanda nk'uburyo bwo guca intege ba rushimusi bambutsa bimukira mu mato matoya ku kiguzi banyuze mu muhora wa La Manche.
nyamara imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'impunzi by'umwihariko yo ikanenga imyitwarire y'u Rwanda mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ari naho igaragaza impungenge ku mibereho y'abazoherezwa muri icyo gihugu. Indege izanye icyiciro cya mbere cy'abagombaga koherezwa mu Rwanda yari guhaguruka hagati mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, ariko isibizwa ku munota wa nyuma biturutse ku kirego cyatanzwe n'abunganira abagombaga koherezwa ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira. Biteganijwe ko urubanza rukomeza kugeza kuri uyu wa gatanu, icyiciro cya kabiri cyarwo cyo kikazaba mu kwezi gutaha kwa 10. Mu Bufaransa, ubushinjacyaha bw'icyo gihugu bwahagaritse dosiye y'iperereza yakorwaga ku ruhare abasirikare b'Abafaransa bakekwaho ko bagize muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa aduha ibindi kuri iyi nkuru. Amakuru yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters aravuga ko abashinjacyaha b'Ubufaransa bari mu iperereza ku basirikare b'Abafaransa bashinjwaga uruhare ku byaha bya jenoside yo mu 1994 mu Rwanda babuze ibimenyetso bahitamo kuyihagarika. Abo bashinjacyaha babuze ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'Abafaransa zaba zaragize uruhare rutaziguye cyangwa ruziguye ku byaha byabereye ahabaga hahungiye Abatutsi. Nta kigaragaza ko Abafaransa batereranye abo Batutsi nk'uko bigaragara mu itangazo ry'uhagarariye ibiro by'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa. Ubufaransa bwohereje ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare mu Rwanda mu 1994 igihe intagondwa zabo mu bwoko bw'Abahutu zari zibasiye Abatutsi. Hishwe abasaga ibihumbi 800 mu minsi 100 nk'uko bikubiye mu nkuru ya AFP na Reuters. Ibyo biro ntaramakuru bivuga ko nubwo biruko abarokotse jenoside bo bakomeza gushinja abasirikare b'Abafaransa kubatererana ntibabatabare igihe bari bibasiwe n'intagondwa zabo mu bwoko bw'Abahutu mu Bisesero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abashinjacyaha bari batangije iperereza kuri ibyo byaha byibasiye inyokomuntu mu mwaka wa 2005. Hagati aho abashinjacyaha bari biteze kuba bakurikirana abo basirikare mu nkiko. Mu mwaka ushize perezida w'Ubufaransa bwana Emmanuel Macron yemeye uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside. Macron yemeye ko igihugu cye cyamaze imyaka cyaracecetse kidakeneye kumenya ukuri ku byabaye, ariko yongeyeho ko Ubufaransa butafatwa nk'ubufatanyacyaha. Reuters na AFP bivuga ko ijambo rya Macron byazamuye ibimenyetso bya komisiyo yigenga y'abanyamateka byagaragaza ko Ubufaransa bubonwa nk'ubwagize uruhare ruziguye muri jenoside. Bwanenzwe ko butigeze bwita ku byabaga. Ijwi rya Amerika iganira n'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside mu Rwanda Ibuka watubwiye ko iki cyemezo kitawunyuze. Bwana Egide Nkuranga uhagarariye Ibuka mu Rwanda arabona iki cyemezo nk'icyaba cyafashwe ku zindi nyungu. Urumva uruhare rw'abari basirikare, urumva ni ukuvuga ngo abari uruhare rwa leta y'Ubufaransa, kandi ngira ngo mu minsi yashize muzi ko bagaragaje responsabilité za leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri bari abasirikare rero bari baje mu Rwanda icyo gihe bari bafite ubutumwa umuntu yanavuga bwo kurwanya FPR icyo gihe, n'ubwo misiyo yabo yageze igahinduka. Urumva rero ntabwo nyine bidushimishije yuko bafashe icyo cyemezo cyo gukora ibyo bita nori bakabireka. Ntabwo tuzaho impamvu yatumye bafata icyo cyemezo, bigomba kuba harimo ingufu ziri politiki. Tumubajije niba hari icyo umuryango Ibuka witeguye gukora nyuma y'iki cyemezo, bwana Nkuranga asubiza ko ku ruhande rwabo urumva twakora iki, ntabwo twajya kurega leta y'Ubufaransa, kubera yuko n'ubundi ngira ngo niba wabisomye wabonye yuko hari bagenzi bacu bari constitué partie civile Ibuka, ngira ngo warabibonye ko Ibuka France yari irimo. Ntabwo nzi bo icyo batekereza kuko n'ubundi nibo bari ruriya rubanza. Twebwe nka Ibuka yo mu Rwanda ntabwo twari tubirimo, ariko twabikurikiranaga hafi. Ibuka yo mu Bufaransa rero sindavugana nabo ngo menye niba bazajurira cyangwa bazagira gute, ntabwo nabavugira. Mu mwaka ushize nibwo Ubufaransa bwatangaje ko buhagaritse iperereza bwakoraga ku waba yaragize uruhare mu ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi w'u Burundi Cyprien Haryamira. Ni dosiye yakunze gushyamiranya ibihugu byombi mu myaka isaga 20 kuva jenoside irangiye. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze gushinja Ubufaransa uruhare muri jenoside. Ubufaransa nabwo bugashinja u Rwanda ko bamwe mu bategetsi bakuru barwo bagize uruhare mu ihanurwa ry'indege yari itwaye perezida Juvenal Habyarimana. Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda harasozwa inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ubuhinzi ku mugabane wa Afurika. Ni inama yabaye mu gihe Afurika kimwe n'isi muri rusange byugarijwe n'ikibazo cy'ibiciro byiyongera ku masoko
byatewe n'icyorezo cya covid-19 n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi abahimbura. Ikibazo cy'ibiribwa bigenda biba bikeya, igiciro cyabyo gihanitse ndetse n'imihindagurikire y'ikirere nibyo birimo gusuzumirwa muri iyi nama izasozwa kuri uyu wa gatanu. Iyi nama kandi yavugiwemo ikibazo cy'ibura ry'ifumbire n'inyongeramusaruro nk'impamvu ikomeje gutuma ibiribwa biba bike kuri uyu mugabane. Abahanga muri iyi nama bagaragaje ko muri iyi minsi bigoye kubona ibiribwa bituruka muri Ukraine n'Uburusiya kubera intambara ishyamiranyije ibyo bihugu. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yaraherutse gutangaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakuraga mu Burusiya na Ukraine birimo ingano igera kuri 64% ndetse n'ifumbire mvaruganda igera kuri 14%. Ibyo bicuruzwa u Rwanda ruzashaka ahandi babikura. Mu ijambo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama barimo Perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa, Mohamed Bazoum wa Nigeri na Vice Perezida wa Tanzania Philip Mpango bagejeje ku bayitabiriye. Bose bahuriye ku kamaro ko gushyiraho ingamba zikwiriye zo guhangana na bene ibyo bibazo mu bihe biri imbere, uyu mugabane ugashaka ibisubizo birambye ku buryo ubasha kwihaza mu biribwa.